kandi no kuri ndababwire bene data mucaha dukunda gukora no kubesha. Nabwiye abantu b'Imana umuntu yoba turaza kubishikana, umuntu aza gusanga atigeze abesha n'umunsi umwe, acaza kumanika urutoki nca ndaguha mikoro dusengere. Umuntu aza gushinga intahe ati jewe sinigeze besha. Narashimiye Imana hajya n'Imana hari igihe imanukana imbabazi zayo zikivunga, ikaba nk'igitereye amaraso ya Yesu hejuru y'ishengero kugira ngo ibaharire. Twokora turi ibyo twabeshe ntawe ubishobora. Kuva tuvutse umwana ikintu cya mbere atangura gukora kwiga no kumenya no kubesha. Mutoye uvuye ngo naraha, uvuye ngo nari ngaha, warihe ngo naraha nyine, aha none wari wanyitse ngo yanaraha, yatemaguje imihana yanyiremeje ngo naraha. Imana nayo n'ukuri, nico gituma Kristo yiyubahutse akavuga ngo ni jewe kuri. Aho yaragiye mu bumana yerekana ko ari Imana, aravuga ngo ni jewe kuri. Nk'Imana rero acarangwa n'iki? Hari ibintu bitatu biranga Imana cyangwa ubumana, bitatu bikuru, hari n'ibindi ariko bitatu bikuru biranga ubumana. Icyambere, Imana iba hose icyarimwe, l'omnipresence. Imana ibera hose icyarimwe. Naranezerewe cyane maze kumenya ko Satani atabera hose icyarimwe. Naranezerewe cyane. Satani si Imana, ntabera hose icyarimwe. Ahandi atuma abadayimoni. Hari n'igihe naranezerewe, hari n'igihe atarigera ahonyora mu Burundi. Kuko Satani ntabera hose icyarimwe, atuma abadayimoni. Niba uno munsi ari muri Amerika ntihari no ngaha oya, ari mu kibanza kimwe Imana ishimwe. Ariko Imana yoyo ibera hose icyarimwe. Icyo ni icya mbere cy'ubumana. Ikigira kabiri, ni Imana izi byose, l'omniscience. Ni Imana izi byose ntacyo itazi. Kandi ikigira gatatu, ni Imana y'ubushobozi bwose, l'omnipotence. Ni Imana y'ubushobozi bwose ntacyo idashoboye. Ni Imana y'ubushobozi bwose. Hari ikintu abaririmbyi akunda kuririmba, agomba n'abakosore bagombye bazogihebe, bavuga ngo Mana urashoboye, icyakunaniye gusa n'ukubesha, ngo kubesha gusa nibyo byakunaniye. Oya, reka kuvuga ko Imana byayinaniye kubesha nkaho umenga yarabigerageje. Imana ntibesha. Iryo jambo muraribike kuko umengo uteye confusion, yarabigerageje kubesha birayinanira. Imana ntibesha. Sawa, tugende. Imana rero ifise ibyo bintu bitatu. Ni Imana ibona hose, ni Imana izi byose, ni Imana ishoboye byose. Yesu rero avuze ngo ni ukuri. Imana ni ukuri.
y'Imana. Yashimiye n'abakozi b'Imana Imana yaciye mukabona ko ari vyiza ko twosangira ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha. Dusoma ijambo ry'Imana ariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 14 turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 6. Turasoma kandi Zaburi ya 15 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 14 dusome duhereye kuri urya murongo wa mbere. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujana. Zaburi ya 15 dusome duhereye kuri urya murongo wa mbere. Uhoraho, ninde azosembera mu ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe. Utarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuza. Ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu, ntiyemera inguriro yo gutsindisha ufise urubanza. Ugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Vyahishuriwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya uti, wiyita Amen, cabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana aravuga ibi, ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, conka ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuri akazi uyazi udakonje ntubire, gira ngo udawe, kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntaco nkenye. Ntumenye ko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo, uri impumyi ugenda amenya. Ndakugira inama ungure ko izahabu yakuweko inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Ayo majambo y'Imana twariko turaraba. Aya majambo Kristo yavuze ariko avugana n'ishengero mu minsi ya nyuma, aho yariko arabasezera abagirira isubiramo ry'ibintu bikuru bikuru yari yababwiye. Niho rero muri iki gice twasomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana, muri iki gice ca 14, akoranye n'abigishwa biwe arababwira ati, ngira ngende, ngira nje ku Mana. Ariko biraboneka ko aba bene Data izi ntumwa bari barakoranye na Kristo, bari barabanye nawe imyaka ishika 3, ariko biraboneka ko hari abantu batari bwamumenye neza ngo bamenye inzira ajamwo canke uwo ari we. Mbere ngo Toma caramubaza, mugenzi, ivyo tubwiye biraducanze,
ntitubitahuye neza. Uvuze kugira ugende, inzira ucamwo twoyimenya gute? Kuko yarababwiye ati mbere inzira mweho murayizi. Aramubaza ati mbe tube tutazi n'iyuroye na so ntawe tuzi uvuze, twoshobora gute kumenya inzira ugiye gucamo? Yesu aramubwira ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Kandi aramubwira ngo Toma, umbonye ababonye Data. Biraboneka neza ko hari hakwiye umuntu mu bumana, hari hakwiye umuntu yokwerekana inzira neza ija mu ijuru. Je Toma ndamutahura nk'umuntu yavutse nk'umuntu, kugira ngo atahure iby'inzira, kugira ngo azoshike mu ijuru, nticari ikintu coroshe mu bwenge bwiwe. Kuko twarasomye muri Bibiliya, kandi nivyo somye hariya mu Itanguriro tuhabona umuntu yaduze mu ijuru. Bibiliya ivuga neza ngo Henoke abana n'Imana, aba muntu w'Imana, gendana n'Imana, hanyuma ngo ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Nta n'umwe azi Henoke aho yaciye, ntawuzi ibyo Henoke yakoze kugeza aho Imana imushima. Ni ukuvuga n'abana ba Yakobo uno munsi twagomba tuje kubatangariza inzira. Ahasigayeho ntibazi inzira ishikana mu ijuru, kuko Henoke ntiyigeze ababwira ngo kugira ngo umuntu azoshike iyo ndoye acaha, kandi acagenda batabibona. Usomye muri Bibiliya ivuga ngo ntiyaba akiboneka kuko Uhoraho yamujanye. Biraboneka ko haheze iminsi ntituzi ko ari imyaka canke ari amezi batamubona, kuko batabonye imva yiwe. Baca baravuga ati yagiye, Uhoraho yamutwaye. Na cane cane kuko bari bazi agendana n'Imana. Ariko na Henoke nta kintu yadusigiye cerekana inzira ija mu ijuru. Eliya turabona nawe nyene araduga mu ijuru. Egome Elisa barajanye, ariko na Eliya ntiyigeze atubwira ngo mukuja mu ijuru muzoca n'aha bizogenda gutya. Imana iramushima, mbere giturumbuka ari kumwe na Elisa, abona ngo imikogoti iramanutse imukuraho iramutwara. Ntiyigeze yandika ngo avuge ngo uzoja mu ijuru azokora ibi n'ibi 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 hanyuma ikindi gihe aduge. Mose wewe igihe yaja mu ijuru, Imana ngo iramutumira, yamuhaye invitation, iramutumira ngo duga hano tubonane. Aca araduga ku musozi Nebo. Ashitseyo ntawe bajanye, nta n'umwe yoshinga intahe ngo Imana yamutwaye guta, ntawe ubizi. Ikizwi gusa nuko aduze ku musozi Nebo ntiyongeye kuboneka. Kandi birashoboka ko mu nyuma baduzeyo kuraba umuvyimba wiwe ntibawubona, baca baravuga ngo Uhoraho yamujanye. Vyari bigoye mbere kugira ngo bavyizere, kuko urumva nta n'umwe yababonye. Yesu kugira ngo abemeze ko abo bashitseyo, nico catumye ca gihe aca adugana na ba Petero, badugana ku musozi, aca arabahamagara. Baca bamusangaho, baramubona, arabona ngira niwe yabibabwiye, tubu ni Mose, urya ni Henoke, urya ni Eliya. Ba Petero baca baramanuka batwara inkuru ngo Mose twamubonye yarashitseyo, Eliya twamubonye yarashitseyo, na Henoke yarashitseyo. Ariko abo bose nta nzira yo gushika mu ijuru bigeze berekana. Hari hakwiye umuntu mu bumana yabaye mu ijuru, arizi yomanuka akereka umwana w'umuntu aho azoca kugira ngo ashike mu ijuru. Yesu umwana w'Imana nzima, tutavuze iyo byaciye, aca ariyemeza ati je ndagiye kwereka umwana w'umuntu inzira. Aca kugira ngo atwiyereke, yemera kuvuka nk'umuntu mu itanguriro ryo kubaho k'umuntu, atangurana nawe aravuka. Agomvye kutwereka ngo uzoja mu ijuru ni mureme, namwe mwavutse mukavukira habi, mukavukira mu mibabaro, mukavuka mu bihe bibi, mugahakwa n'ugupfa mukiri abana.
tuzozishikamo. Eherabu umuntu aravuka, hanyuma avutse arakura, mbere no muri ico gihe c'ubuto bwiwe ashobora guca mu mibabaro, kuko Kristo yabaye impunzi akiri uruyoya. Aca arahunga, atangura imibabaro, ati murabe inzira, n'uwuzohunga ntaza ate morale, ntaze yibaza ko ijuru ryamuhevye. Iyo nayo ni inzira umwana w'umuntu acamwo, ariko n'impunzi zorishikamwo. Imana ishimwe. Arahunga, hanyuma igihe ciwe kiragera, arakura. Akuze yategerezwa gutangura igikorwa c'Imana, abanza arabatirizwa mu mazi menshi kugira ngo ntiyagire n'umwanya na etape n'imwe asimba. Yohana amubonye aravuga ngo yo none nawe uraje ngo kubatirize. Yaramuzi, aravuga ngo yegome Yohana bikunde, ico nkora nije niko ndakimenya, kugira ngo umuntu azoshitse ivy'ukugororoka arinda guca mu mazi. Yohana yumvise ibyo aramushira mu mazi. Nico gituma benshi uno munsi birabagora, akiyumvira ko ashobora gukizwa gusa, akumva ijambo ry'Imana agakizwa, hanyuma ntiyemere kubatizwa ngo azoja mu ijuru. Sivyo. Niba uzi ko ijuru ari iry'Imana, utemeye kubatirizwa mu mazi menshi ntawe uzoja, kuko nta wundi nyuma ya Yesu canke iruhande yiwe yaje kwerekana inzira y'ijuru, niwe wenyene. Hanyuma arabatirizwa. Amaze kuva mu mazi, ngo hari ijwi ryumvikanye mw'ijuru. Imana iciramushingira intahe ngo kuko zico uri umwana wanje nkunda kwampimbana, uciye bugufi cane. Haleluya. Burya ngo umuntu yemeye kubatirizwa, Imana hari inoti imwandikira rinini, kuko wivuga ngo urampaye icubahiro imbere y'abantu, uraciye bugufi cane. Aramubwira ngo kuciye bugufi cane uri umwana wanje nkunda kwampimbana. Haleluya. Nico gituma kugira ngo uronke mpwemu akwemeza kuri umwana w'Imana ubanza kuba warayaciye. Nuko amaze kuyavamwo, atangura rero arakora igikorwa c'Imana nk'ico turiko dukora uno munsi namwe. Aravuga ngo sivyo ko mwavutse muzopfa, nawe acarapfa. Ati kuzima arahambwa, ngo aho ivyizigira abapfuye bose ko bazozuka. Arahambwa, amaze guhambwa avayo, ntiyaca aduga mw'ijuru kugira ngo bamubone. Iyo agaca aduga, uno munsi ntituba dushinga intahe ko yazutse, ntituba dushinga intahe ko yaduze mw'ijuru, ariko ngo aca aduga babona. Ijuru rica riramushingira intahe, abamarayika baramanuka baravuga ngo uko nyene mubonye agiye niko bamwizera namwe muzogenda. Inzira birabonetse, kandi aca avuga ngo ntawe uzoshika kwa data ntamujana. Aca arasinya. Nta yindi nzira, nta wundi muntu akomeye mw'isi uzocako mushike mw'ijuru, nta wundi. Niwe yakivugiye ngo aha rero ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Niba yumvira guca ku ahandi ntibikunda, kuko hari abantu biyumvira ngo tushe meme na home, bagaca bibaza ngo tushe meme no siye. No, inzira ni imwe gusa, ni Yesu Kristo. Inzira zose ntizishikana mw'ijuru, ni imwe, niyo Yesu Kristo. Ico gihe rero twariko turamubona nk'inzira, uno munsi naho tugomba tumurabe nk'ukuri. Aravuga ngo nije kuri. Bani heza gire korale ya mbere yabivuze byose ibyo ngira mvuge ko tutayabimwe barungikanye. Yesu ni kuri. Yesu n'ukuri tubanza kumutahura gute? Yesu ni Imana. Naho ivyo yabikora, naho yemeye akavuka nk'umuntu, ntimuhave mwibaza ngo yari umuntu gusa, yari Imana. Yesu ni umuntu koko, kandi ni Imana koko. Uranyumva? Gusa ntihagire uzongera kuvuga ngo Yesu ni Imana 100%, n'umuntu 100%. Biba bibaye 100%. Abanyabwenge bacakubwira ngo umuntu uvuze niba ari uko n'igihume ntaba. Zovuge ngo Yesu ni umuntu koko, kandi ni Imana koko. Amen.
nico gituma Kristo yiyubahutse akavuga ngo ni jewe kuri. Aho yaragiye mu bumana yerekana ko ari Imana, aravuga ngo ni jewe kuri. Nk'Imana rero acarangwa n'iki? Hari ibintu bitatu biranga Imana cyangwa ubumana, bitatu bikuru, hari n'ibindi ariko bitatu bikuru biranga ubumana. Icambere, Imana iba hose icyarimwe, l'omnipresence. Imana ibera hose icyarimwe. Naranezerewe cyane maze kumenya ko Satani atabera hose icyarimwe. Naranezerewe cyane. Satani si Imana, ntabera hose icyarimwe. Ahandi atuma abadayimoni. Hari n'igihe naranezerewe, hari n'igihe atarigera ahonyora mu Burundi. Kuko Satani ntabera hose icyarimwe, atuma abadayimoni. Niba uno munsi ari muri Amerika ntihari, hari no ngaha oya, ari mu kibanza kimwe, Imana ishimwe. Ariko Imana yoyo ibera hose icyarimwe. Icyo ni icyambere cy'ubumana. Ikigira kabiri, ni Imana izi byose, l'omniscience. Ni Imana izi byose ntacyo itazi. Kandi ikigira gatatu, ni Imana y'ubushobozi bwose, l'omnipotence. Ni Imana y'ubushobozi bwose, ntacyo idashoboye. Ni Imana y'ubushobozi bwose. Hari ikintu abaririmbyi akunda kuririmba, agomba n'abakosore bagombye bazogihebe, bavuga ngo Mana urashoboye, icyakunaniye gusa n'ukubesha. Ngo kubesha gusa nibyo byakunaniye. Oya, reka kuvuga ko Imana byayinaniye kubesha nkaho umenga yarabigerageje. Imana ntibesha. Iryo jambo muraribiki. Kuko umengo uteye confusion, yarabigerageje kubesha birayinanira. Imana ntibesha. Sawa, tugende. Imana rero ifise ibyo bintu bitatu. Ni Imana ibona hose, ni Imana izi byose, ni Imana ishoboye byose. Yesu rero avuze ngo dukuri, Imana nukuri. Usomye hariya mu guharura 23:19 havuga ngo kuko Imana atari umuntu ntibesha, ibyo yavuze izobishitsa. Ni Imana itabesha, ni Imana y'ukuri. Ikuvuze ko nukuri, ikivuze nukuri, bijya yaguhishuriye nukuri, izobishitsa. Ntuzopfa utabibonye. Imana yambwiye ikintu ndanezerwa cyane, naranezerewe cyane. Icyo gihe nari mu bibazo bikomeye, ndabona ko nyiramve, ariko mw'ijoro rirasanga numva umuntu arambwiye ngo humura, ikintu cyose wabonye mu ndoto ukakibona uhagaze mu isi, uri ahantu ho mu isi, ntuzopfa utakibonye. Ariko mucyo wabonye uri mu kibanza kindi kijya n'ibifite y'ijuru, ariko mucyo wabonye uhagaze ku isi, ntuzopfa utakibonye. ngo kuko si Imana isezeranira abapfuye, isezeranira abariho. Icyo gihe byace bimbera byiza, amazi asuriranije, niharurira gusa ibyo yabwiye. Vuga niki cyarakoretse, niki cyarakoretse, Imana gusingira shibuke, niki cyarakoretse. Ariko ngibuka ikindi ngo iki ntacyo ndakorera, ndacambwira abo turi kumwe ngo nimuhumure ntawe tuca, kuko hari iki tarakorera. Kuko kijya gusezeraniye itaragikora, ntaho uca, naho uzogwara uzokira, naho bazogwana ntacyo bazokugira, mpaka kijya yavuze gishike, kuko ari Imana y'ukuri. Ibyo yavuze izobishitsa, iha icyubahiro ni nziza. Shinga intahe tuzobinkorera Mana. Ego kabisa. Ni Imana ikora, ni Imana y'ukuri. Kuri uko kuri kwayo rero,
iraha, ariko tweho turayirusha. Kuko Isirayeli ntibigeze babona Imana imbona kubona, ariko tweho Kristo, ba Petero barararanye baramuramutsa, uwo bazayobaza wa mukenyezi yakora ku mbuzo ziwe agacara kumanuka. Twe turabaruta. Hanyuma imisi yose mwumvise Isirayeli yiyemera muzovuge ngo twe turabaruta. Mwizeye Imana mwumvise, twizeye iyo twabonye. Mana shimwe. Twe twizeye iyo twabonye twikoreyeko. Yesu rero ubwo buntu aca avuga ngo abanje rero dutegerezwa gusa. Abanje dutegerezwa gusa. Igice cya kabiri cya Petero, igice cya mbere ku murongo wa 3 handitse ngo iki? Erega twaje hano munezerwe mushima Imana. Imana yagombye kutwihishurira, kuko aha ni mu biro byayo niho ibonanira n'abayo. Igice cya kabiri cya Petero, igice cya mbere kuri 3. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo twasezeranywe by'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo. Mumaze gucika muva mu iborero ryazanwe mu isi no kwifuza. N'uwo murongo wa 4 narondera ngo musangira kameremere n'Imana. Abantu bizeye Imana basangiye kameremere n'Imana, kandi koko turasangiye kameremere na Kristo. Kuko ni muvyibuke, ubu turafise uburenganzira bwo guhamagara Imana tutanamuciyeko. Ntuzutinye, uzubiga ngo Mana Data wa twese uri mw'ijuru. Mu Bisirayeli ivyo ntivyabaho, iryo zina ntibari bemerewe no kurivuga. Babwira Mose ngo tubwirire Imana, ariko twebwe uno musi nta wundi ducako. Turemerewe kwivugira ngo Data wa twese uri mw'ijuru. Ego harya kirya kintu iyo kivuze uze wumve wishimye ukivuga ivyera, ati Data wa twese uri mw'ijuru. Gusa Yesu aca aravuga ngo kugira ngo ibyo musabye mu bironke, ndababwira akantu, murazoce muri jewe. Kubera iki yavuze ibyo? Kuko dusenga turi babi. Hanyumvise? Kuko dusenga turi babi. Aca aravuga ati mwerera kuko muri babi. Iyo Mana irera cyane, naho ibemereye ko muyivuga. Kugira ngo uronke ibyo usaba, urazoca muri jewe. Nico gituma tuyisenga mu guheza tukavuga ngo Mana, ibi byose savye ndabisavye mu izina rya Kristo Yesu. Hajya ntidupfa kubivuga, tuba tuzi ico tuvuze. Tuvuze ngo je nkundabe ndi mubi, ariko mbonera muri Kristo mu maraso yiwe papa. Yesu rero dusangiye kameremere. Iyo avuga ngo ni ukuri, natwe dukwiye kuba abanyakuri, tukavuga ukuri, tugakora ukuri. Mbere usomye mu Banyefeso 4:2-5 handitse ngo Banyefeso 4:2-5, maze mwiyambuye ibinyoma, umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Umuntu w'Imana arakwiye kuba umunyakuri, akavuga ukuri. Ko nasanze hari ibyaha bikomeye cyane bizodukwegera karambaraye. Ivyo byaha ugomba kubibona, uzosome hari ibyahishuriwe Yohana igice cya 22:15, niho uzobona ibyaha by'akamaramaza bizodukwegera Imana. Ni hahandi havuga inyuma hazobimbwa abo n'abasambanyi.
azoba n'abarozi. Burya umuntu yica n'umurozi icaha kibi c'akamaramaza. Ariko kandi mu guheraheza finali handitse ngo n'umuntu akunda kubesha akabikora. Nisije navyanditse biranditse ivyahishuriwe Yohana 22:15 uzobisoma. Abo ngo nibo bantu bazotonda ku murongo w'inyuma w'abanyabyaha, inzugi n'abasambanyi n'abarozi ni n'umubeshi. Abantu ngo bakunda kubesha bakabikora. Twebwe rero nk'abantu b'Imana turakwiye kuba abanyakuri, kandi n'ukuri ndababwire bene data, mu caha dukunda gukora no kubesha. Nabwiye abantu b'Imana umuntu yoba turaza kubishikako, umuntu aza gusanga atigeze abesha n'umunsi umwe, aca aza kumanika urutoki ca ndaguha mikora dusengere. Umuntu aza gushinga intahe ati jewe sinigeze besha. Narashimiye Imana hajya n'Imana hari igihe imanukana imbabazi zayo zikivunga, ikaba nk'igitereye amaraso ya Yesu hejuru y'ishengero kugira ngo ibaharire. Twokora turi ivyo twabeshe ntawe ubishobora kuva tuvutse. Umwana ikintu ca mbere atangura gukora kwiga no kumenya no kubesha. Mutoyi uvuye ngo naraha, uvuye ngo nari ngaha, warihe ngo naraha nyine. Aha none wari wanyitse ngo yanaraha, yakemaguje imihana yanyiremeje uga ngo naraha. Akiri umwana muto kiyumvira ivyo bintu wabimwigishije ukabibura. Turakwiye kuba abanyakuri nk'abantu b'Imana. Nagiye mbona ico caha muri Bibiliya carakoze ibara. Usomye hari Itanguriro 27 guhera ku 18 uzohabona Yakobo na Esawu. Yakobo akora icaha, araza arahenda se, aramubwira ngo reka ndiye Esawu, izi nyama nizo mvuye guhiga. Mpene niyo yari yahinze koko, atariko kunyarutse no musindagiriwe amagendo napfuye kwirasa mu ijamba ca ndayibona nayica. Aramuzirika ku katsi neza setariko naho ntabona ijwi numvuri Yakobo ato yapfa erega ijwi rirahinduka, ndabona nakoze ndaruha kandi ndiko ndakura. Kinyoma taha rero kuko nakuze yahindutse. Ati ngegera yakoze ikindi kinyoma, yambaye urushaka wakore kubwoya tukuko ndahevye. Aramuhezagira, ariko umuhezagiro yarose kubw'ikinyoma waramuteye ingorane. Yaciye ahunga, ukazohezagirwa kukubeshe ntusye bwose. Iyidaco rwangunzi zobigwishuza, ubundi bose zogaragaza ko ivyakubaye kari ikinyoma. Uranyashe eka namunya nkasimva hano wanyumvise, ukazokora ikintu ukaronka umugisha kuko ari ikinyoma. Iyidaco rwangunzi zoruhira guhinyuza ko ico cakubaye kari ikinyoma. Aca aratemaguza arahunga, ntiyanahavye se. Mbona uwundi muntu hariya igitabo ca kabiri ca Samweli, murandike muzohasoma gice c'13 kuri 20 guhera ku 10 gushika ku 17. Igitabo ca kabiri ca Samweli 13 guhera ku 10 tuhabona uwitwa Amunoni wa mwana wa Yakobo ahenda mushikiwe Tamari kugira ngo amusambane. Urazo hemere
amaze kuza ngo hasi ushobora kurya mbona aba bandi bantu njya mbona wewe gusa iyo nzara utoshobora kurya utabona uwo muntu umwe gusa kuko bari bakajyanye n'umugendani wiwe tisohoke mwese musohoke asigare Tamari gusa. Aha muri iki gisagara hari abana benshi bagize ingorane gutyo. Niba ari n'ugomba kumufasha kamubwira ngo urazosanga hano. Imana yantumye ngo yarabibonye yoyo kandi ngo yarababaye. Mwana kavaho aragahinda. Tamari yasohotsa aragahinda. Ariko ico kinyoma caramwishe. Urazosome muri Bibiliya. Amunoni yaruye gupfa kuko yabesha agakora icyaha. Saba ntuzuhende mwene so ugomba gukora icyaha. Imana idacurwa nkunzi izomuguhora. Amunoni yarapfuye. Nasomye kandi ibyakozwe n'intumwa 5 guhera ku murongo wa mbere uhabona Ananiya na Safira. Barigira umugambi wo guhenda intumwa. Araza imbere ya Petero kabisa yagunitse neza kandi umuntu w'umubeshi arafunga isura neza ukabona ko ari ukuri. Nugutwega wapi? Hari n'abazi kwiririsha ari kinyoma. Ananiya arafunga isura neza. Petero tinaya neza cyane. Kwemo Imana caramanuka. Imana hari igihe irambirwa n'ikinyoma ukora munyumika kwerekana. Hari igihe ishishwa kavuga ngo aho wapendeye uno munsi ndabihaze ikagufukura. Uwo munsi iramufukura. Acavuga ijambo atari kuvuga nka Petero aramubwira ngo yowe mu Imana aravuze ngo kuheza Imana urapfuye yaciye kwa hasi. Avuga ngo tarike mutwara umunyabyaha muce guta. Safira charanza uwo basa nk'ikinyoma tajya najya nyene te nawe urafuye acagwa hasi abayagiye. Kandi Imana birashima kubikora bene uko ngo abandi basigaye batinye. Abo n'abahenda intumwa hari n'abantu babesha mu kwihana akihana ibitarivyo. None ko wagiriye ubuntu ugate ushika imbere y'umukozi w'Imana akaba ari ukirira ntiwo bivuga uko vyagenze ngo wature neza. Yarivye agaca dukaranga neza ngo narahacwe kwiba kweri. Urabona ngo vyahacwe gato kugira ngo yaterure. Atariko ntayo watwaye ngo yanukuri ngurumva ngo narageragejwe ngo musengere kabisa. Banga ariko nari nagerageje. Uwo uvuze ati narayatwaye Imana ikakubabara. Uvuga ati narasambanye ntudukarange ngo narahacwe kweri ngurumva ngo nari nifuje vyakomeye. Urazi Imana uri kubwiriya ni urazi uri imbere. Erenge harya hari ikintu mutatahuragira. Iyo uje kwatura Imana inyambika iyindi shusho y'ubumana kugira ngo ico mvuga ishike direct. Haleluya. Naho no buganje fise intege nke zanje Imana ikibanze kamfuka kugira ngo inkoreshe. Nico gituma umukozi Imana kugegura hariwe byaheze. Ntuhari uri intege nke ziwe kuko iryo jambo yatuye uko yarahandi hantu yari mu kindi kibanza. Nyumvise hari igihe twumva ngo yera yase kamubaza ngo ariko mbwira neza vugisha ukuri ko numva umengo ngo yambaye amabwo kuri babona ngo je ngo mukirishi ngo mbere reka nkubwire ngo hajya nabatijwe ngo 8 na kangahe
hajya mbere ngo ibi bintu ngo igihe ngo pasiteri naka mbere niwe yabatije, ntuze unyirate ko nakubatirije, uze wirate ko wamenye Kristo. Ntacyo nagukoreye, ntari umukozi w'imburakimazi mu mazi, ndiko nkora ibanga rya databuja. Ntuze uze kumbwira ngo kandi niwe wabatirije, ni naba ndaguhana ubwo nyene narakubatirije. Sava kuko nari umukozi wa databuja kandi ntakoze ico nahamagariwe nobihanirwa. Hari umuntu rero, hari abantu ngo babeshe mu kwatura, bavuze ibinyoma. Duca tuvuga ngo mu kugusengera ushima ko umukozi Imana yabihinyuye, avuga ngo Mana yo mw'ijuru, wewe ubona byose, wewe uzi byose, umuntu umuharira ibyo avuze. Hajya musengeye uko hari ikintu mbavuze, bavuze ngo icyo atatuye kiguma imbere yawe mpaka yatuye. Hajya muzumviriza amajambo tuvuga, atura neza ubuhobo kubera iyi bureri wisanzura imbere ya data. Hari ikibazo bibika ngo uzoca ubihane. Twabonye ngo nta wundi agakiza kabonerwamo atari Kristo, nta wundi, nta yindi nzira. Hari ikindi kintu rero nabonye c'akamaramaza c'ababeshi bakomeye, n'abantu babesha ngo batumwe n'Imana. Aha ho ngomba tuhasome kweli, gusubira mu Byagezwe 19:20. Hari abantu bagukaranga ngo Imana yatumye, kumva ngo amen, amame ni 80, nahari ikinyoma Imana itamutumye. Ukumva atanguye kungikanya amamene, uzoca ugaba injyajya zo mu ngwebe. 19 gusubira mu Byagezwe ku murongo wa 20. Ukuntu hari abantu baza kubeshera Imana kandi akaba azi neza ko ibyo agiye kuvuga ari ibinyoma. Navuze 19, ni 18 ku murongo wa 20. Ariko umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa mumbabarire, ariko umuvugishwa azohangara kwigenera ijambo ntamugeze kuvuga, akarivuga mu izina ryanje, canke akagira ico avuga mu izina ry'izindi mana, uwo muvugishwa azobizira apfe. Ariko nimwivuganya mu mitima yanyu muti ijambo Uhoraho atavuze tuzorimenya dute? Uko aha nkibivuga wari waciye wibaza ati none nzotahura gute ko ari uw'ibinyoma canke ari uw'ukuri? Imana yaciye itangisha 22, umuvugishwa azogira ico avuga mu izina ry'Uhoraho, hanyuma ntikibe ntigishike, ico kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Uwo muvugishwa azoba yahangaye kwigenera, ntimuze mumutinye. Hari abaza kutuzirika ku kazi ngo nabavugishwa n'Imana, kandi bene abo baza nabi, utavyemeye ucupfa. Iyo Mana igira inige ngo nyene igira inkora iki? Ngo amen, ngo rero utavyemeye urapfuye. Ninde yababwiye ko Imana ari uwicaye? Niba yamaze kugutuma nguze kikinyishe, hajya hari ico abantu baca bajugumira
ikikwishe. Iyo igomba kukwica ntiyagutuma. Hagarara rero wihagarare ko bandanya rero twumve. Hari n'uza akakubwira ko wacumbuye icaha ukazi kigura. Cumubwira aho nyene nturi wiyemere ko agenda, umubwire wewe nagomba kukubwira ko ico baciza wo kwihana. Ivyo vyose umbwiye nta na kimwe nakoze, uvuze ibinyoma. Azoca akubwira ngo urahangaye umukozi w'Imana, urindire itacomba. Hari abantu mwaziritswe ku kazi, data agomba bakingire, ntimwongere kwibwa. Ariko Imana iravuga ngo abo bavugishwa bazohaguruka bakavuga mu izina ryaje ari ibinyoma, bakwiye gupfa. Uzurindire umubwire ngo urakoze, nawe urasenga Imana, uzogenda ubaza Imana ngo Mana ni koko ujya niwe wamutumye. Ariko ugasanga arakubesheye, ntuzirigura n'abaza Imana kuko urabizi. Gusa ntazopfe utamubwiye ki wabeshe. Bandi mugaca muhinda gashitsi ngo ndavye ukuntu yariko ajugumira ngo niwe bongo yaje. Abanyabinyoma bene abo rero ngo Imana ibafitiye urubanza rubi, izobahana. Soma hajya mu gitabo ca mbere c'Abami 13 ku murongo wa 14. Muhasanga wa muvugishwa n'Imana. Umwe yatumwa hagaca haza uwundi akamwiruka inyuma. Yemwe bene data, ngwerekana je ndi umuvugishwa n'Imana wahirantumye. Ngwirantumye ngorya. Ubu hari abavugishwa n'Imana bo mu vyumba barabisibije kabisa. Ivyo mwizeye byose barabibakorovye. Basigaye babakoresha amazi ku nguvu batobanze guhora harapfutse. Muzogwara abadayimoni bazobamarirayo n'ukuri. Kw'ivyo wizeye wabitituye ukemera umuntu urahwereye. Aramubwira ngorya. Ateka Imana yamujije tiyo umumarayika aciye amanuka arambwira ngo mugarure. Tirya rero akiri ku meza aho nyene bariko barya, Imana yaciye muri uwo nyene ati kutanyumviye urapfuye. Emwe nta nubwo yaciye amushirira amatandiko ku ndogoba, aca aramusezera neza ati anapfa. Urabona erega bene abo bavugishwa n'ibinyoma nta n'isoni bagira, nta nakoba. Arashinyakara neza akajinyika ati anapfa. Ageze imbere intambwe iciramwica, w'intambwe icihagarara impande y'umuvyimba utubahisha Imana ngo ntagire n'umuhanga. N'indogo bihagarara hati inkuru irashikira wa mugabo ati yarazi ko vyijana. Hari ikintu camubaye ko cambabaje cane. Uwapfuye ntaza gutembana, uwapfuye mu vy'agakiza ntaza gutembana. Avyumvise niwe nyene yagiye kumutora kumugwa muhanga. Erega niwagwa uwagukaratse nyene niwe azoza kukuremesha ngo ivire byo abapantekote ni bane. Bajya turabazi naje naravuyeyo. Uko benshi bakaraka abantu bahora n'abapantekote. Ivireyo je hajya nabibonye ati mbere navyeretswe kuzovayo. Kina kantu ntakubwiye ujya munsi. Imana ibabari ngo bana. Aca aragenda ngo niwe yagiye kumutora, aca amushyira ku ndogoba. Kandi Imana ni Imana yaramurindiriye ngo uwamwisha bari waza kumutora. Kandi bamutoye hagati y'iyo ntambwe ndiya n'abakankamiye. Aratwara ngo aca amushyira mu mva yiyimbishirije. Abanyabyaha bazohabwa hamwe, bazopfa rumwe. Uwahetswe n'uwahetse bose batihanye ni hamwe. Aca abwira abana biwe ngo
naje narananiwe. Ata ku magufa yiwe hazoba ariho mugereka nanje umubiri wanje. Nimutihana muzotembana nyine, muzogerekerana mu muriro. Imana hajya ntacipfa kuvuga. Bene data, umuntu w'Imana arakwiye kuvuga ukuri. Usomye Luka 12 ku murongo hera kuri urya murongo wa mbere, niho havuga amajambo y'Imana. Hari igihe tubivuga mu majambo yoroshe twihishije, tukibaza ngo Imana atunganya ubwenge. Umviriza uko yavuze. Luka 12 guhera ku murongo wa mbere. Muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi vyinshi ikoranira kuri we bakandagirana. Ahera ku bigishwa biwe arababarira ati, mwirinde umwambiro w'abafarisayo niwo buryarya. Nta catwikiriwe kitazotwikururwa, canke kinyegejwe kitazomenyekana. Kuko ivyo mwavugiye mu mwiza vyose bizokumvikanira mu muco, n'ico mwongoreraniye mu mazu haruguru kizovugirwa nko ku mazu hejuru. Kandi ndababwira mwebwe abakunzi banje, ntimugatinya abica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobagira. Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya. Mutinye iheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Hari igihe tuvuga dukora ibyaha buke ngo ijwi ntirisohoke hariya mu cumba tubundabunda. Ariko Yesu yababwiye ati, umve ndababwire, hajya mukora ubusa, nta catwikiriwe kitazotwikururwa. N'ivyo mwavuze mwongorera bizokumvikana nk'aho mwabivugiye hejuru ku mazu. Urumva iki kinyamajwi ukuntu ijwi ribashikira atakora kandi cakozwe n'umuntu. Iki ni kimenyamenya Imana yakoze ngo abantu bakore, yerekana ukuntu izoca imanza zibereye. Ugira izozica yongorera kurya nyene mwariko mubivuga, uzumva biri ahantu biziye. Hatanguye ijambo rimwe uzijana mu muriro. Ndakwinginze mwami ntuvuze ibindi ntivyumvikane ndagiye. Wariko azobivuga vyose, w'amahanga yose amenye ko Imana ikizibereye itakubeshe. Bene data, hari ikintu ciza kiriho mu maraso ya Yesu. Hajya iyo tuyavuga ateye ubwoba. Hajya amaraso ateye ubwoba. Hajya amaraso ya Yesu ateye ubwoba. Amaraso adukura kw'icaha cose kikava imbere y'Imana. Iyo nibutse amaraso ya Kristo ndanezerwa cyane. Abandi bararirimba ngo aruta y'Abeli. Oya, hajya nta mwana w'umuntu yashobora kuducungura. Twategerezwa gucungurishwa amaraso yera cyane y'Imana. Amaraso yera cyane, amwe wizeye hadasigara n'akarongo gucana cyane. Ayo nta wundi yari ayafise yari Yesu. Ico gituma yamenye yavuze ngo ivyo kubacungura biraheze. Ahabwe icubahiro. Amaze kuyamena, za saha 9 waca arasemerera n'ijwi rirenga aravuga ngo ivyo kubacungura bana b'abantu biraheze. Ajya amaraso ni meza, niyadukura kw'ico y'ibyaha Imana ibamugisha. Ngomba kubaze k'umuntu w'Imana, uno musi urashinga intahe kuri umunyakuri. Wumva ushinga intahe imbere y'Imana kuri umunyakuri. Ndashima Imana nyene amahoro. Numvise imbaye aya majambo ndanezerwa ngo Imana igira itanga imbabazi zikivunga. Kuko nukuri inshuro twabeshe ntazo twokwatura, ntazo twoshoboka. Ico nzi gusa twaracumuye, twarabeshe. Nagomba nk'abantu b'Imana tudashifuze tutibeshe. Umuntu azi ko yabeshe basi rimwe amanika ukuboko. Guze kirundi cumvikana. Umuntu azi ko basi rimwe yigeze kubesha agira uko
wanditse uko nyene cuvuga ngo data mparira inshuro zose nabeshe ce muhaguruka dusenge. Umuntu yiyemeye ngo narabeshe, haguruka imbere y'Imana, haguruka, nta kibazo. Imana igira ibaha imbabazi zikivunga, igomba ibamije ko muyo maraso imije ibakize. Mubwire ngo databuja nta n'ivyo novuga ntavyo noshobora, sinovyatura sinobishobora. Abashoboye kurengana nimuze umwanya n'uwanyu. Abashoboye kurengana ngo mupfukame, kuko hari umuntu avuga ngo yamana ndakeneye ko bicirirwa urubanza. Ingo nta kibazo, abandi mugume muhagaze kuko niho nabakwira. Oh haleluya. Ingo uvuge ngo jewe ivyanje bicirirwa urubanza nawe Mana. Uvuge reka kuraba baza we ku mutima, ibuka basi kuko hari ibyo usanga wibuka. Uvuge ngo Mana kirya gihe naracumuye mbabarira. Hari icyo uza gusanga wibutse, ibyo wibuka mu bwenge ube mu kubivuga, ube mu kubibwira Imana ngo ujya munsi naracumuye Mana, ujya munsi narabeshe koko, ujya munsi hajya narabeshe kabisa, ujya munsi hajya narabeshe Mana. Nibutse n'ikindi gihe narabeshe, na wa munsi narabeshe. Aho uhagaze nyene ube mu mwibanga ry'iwawe n'Imana, bibwira Imana, nta muntu abizi. Aho uhagaze bamukwaturira Imana, ube mu kuvuga ngo ndibutse wa munsi Mana, ndibutse wa munsi, ndibutse hamwe twari kumwe n'abantu, bintu navuze n'akamaramaza papa. O katika jina la Yesu nasavye kwa yo maraso yeze buri wese. Nasenze Imana ngo ibaharire idaharuye incuro mwacumuye mwabenshi. Nabisavye Imana ngo ibaharire idaharuye incuro mwabenshi. Ariko aho uhagaze bamukuyibwira ngo Mana wa munsi, Mana hamwe nari hahandi, Mana hamwe nari hahandi. Izi ni imbabazi zikivunga, kandi bene ibi bishika gake. Ni data bamanutse kweza ishengero, aramanuka akageza abatumye kugeza. Haleluya. Mana akira ugusenga kw'aba bantu, Mana akira ukwatura kw'aba bantu, akira ukwatura kw'aba bantu papa. Ube mu kubivuga bamukuvuga, wewe nyene aho uri vugana n'Imana yawe, vugana n'Imana yawe, uyibwire ngo Mana ujya munsi nakoze ibara, ujya munsi nakoze ibara, nkura ko kajya gasembwa papa, nkura ku igitsure cyawe, ntumbesheye, nkura ku igitsure cyawe. Bene data, je numva umunsi n'uw'amateka imbere y'Imana, je numva umunsi ari uw'amateka imbere ya data. Haleluya. Kuko mpwemu yera ashingiye intahizi imbabazi, ndumva data ashingiye intahizi imbabazi. Ntimugire ngo muriko murafyina, oya, Imana niyo yemeye kubaharira, Imana niyo yemeye kubaharira. Nobabara hamwe hoba umuntu yorenganywa n'izi mbabazi, nobabara cane, kuko yoba atakaje ikintu atazohava yongera kubona mu buzima. Aho uri ngo babarira papa, babarira papa, girira imbabazi. Je mpamagara Pasiteri Romualde ashike hano aduze y'amasengesho yanyu, aduze izi imbabazi muriko musaba Imana. Oh, azirengukana imbere ya data. Imana itubabarire. Kaze nshuti. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, wowe nyene uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, wowe nyene wavutse ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe ibishusho yawe koko. Ushimwe, ntiwaremye umuntu nk'uko wagiye urema ibindi biremwa,
wishushanyako aba ishusho yawe, kandi niko ijambo ryawe ritubwiye ngo birabereye ko duca dusangira kameremere n'Imana. Ibyo rero uyu munsi tubihuzwa na ya maraso ya Kristo Yesu umwana wawe w'ikinege, muhuza w'Imana n'abantu. Uyu munsi wamaze kuza mu isi akahabiyugurwa rwitwa icaha, rwitwa ikinyoma, rwitwa ubusambanyi, rwitwa inzigo. Urakora igikorwa cyiza cyo kongera gusubira kwemerera umwana w'umuntu kwegera aho uri. Wenda nimutse kuri jewe, harabumvise iyo muhamagaro wawe, ishengero ryawe rirashinze intahe ko ryipfutse izo mbabazi. Amen. Amen. Turasenze ngo amaraso ya Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, ya yandi nyene niyongere yuhagire buno bugingo. Ishengero ryawe Mana ryongere risubire riboneke muri izo mbabazi. Wa musi Yesaya wamaze kubona ingene uruwera, maze kumva ingene abaserafi bahimbaza ko uruwera, tahura incari, yongera amenya naho byamugoreye. Avuga ngo ndabonye ibara, erega ndi umunyaminwa yanduye. Naho naje muri uru rusengero, naho ndi muri iyi ngoro, ndi umunyaminwa yanduye. Tahura kwimenya kwa Yesaya, urahetse urungika umumarayika ngo genda, genda ugire icyo ukoze kuri Yesaya. Natwe turasenze kugira ngo Mana ugire icyo ukoze kuri buno bugingo, mu izina ryawe ryera uhoraho we. Ishengero ryawe n'iryezwe, ishengero ryawe niritunganywe, ongera ukure igipfumu mu izina rya Yesu Kristo, kimaze iminsi cyubikije hejuru y'umuntu wese. Mwami Yesu, biturutse ku bibogaboga biva mu mutima wiwe, akanwa kamaze iminsi kavuga, mu izina rya Yesu Kristo uhoraho we. Wongera utanga ubundi mwambaro mushasha, kandi wongera ushireho n'ikimenyetso kivuga ngo uhereye none berejwe uhoraho. Urakoze ubishimwe byose, natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Nditavye
kuzofashisha riri isezerano ry'Imana vuga ko ibyo wasezeraniye bizoshika turagushimiye abantu bahagurutse imbere yawe kubwa bya bindi usanga umuntu agendana mu mubiri agendaniha hanyuma rero uri umunyimbabazi ufise imbabazi nyinshi zikwiye abakwambaza bose bw'abantu bawe baje mana bw'abantu bawe baje kandi bakwegereye ndagushimiye ko bamaze kuba